Hello guys, mugire umunsi wa gatandatu mwiza na weekend nziza muri rusange. Ndabaye kazi kuri Web TV turabera amakuru nkino yiri wavuga hirya no hino ku isi bimenyesha amakuru bitandukanye. Amakuru yacu risimno genda ntaciye kunaba mu rugamba muri minsi nayo babwiye ko zondaca kunaba mu rugamba akaba ari imyimenyerezo bayibandanya muri weekend bafashe pause turagukora ku munsi wa mbere akaba ari abakinyi bashika batandatu hanze bamaze gushika aribo Philippe Nzeyimana Sadio Ntibazonkiza hamwe n'abandi bavuye muri Tanzania akaba ari kandi tukiri ngahe wacu Mohamed Amis uyu mugabo nawe asanzwe akina hariya mu Buholandi nawe ngaritegura kuza ko abishyize kuri Instagram yiwe yambaye agapira kinama mu rugamba avuga yuko nawe ari tayari kabisa kuza gukorera igihugu ca mwibarutse akaba kandi tukiri ngaha kunaba mu rugamba Sadio Ntibazonkiza mu by'ukuri abana imyimenyerezo akaba ari mwimisema aramenyerezwa na Shebi yavuye i Londres muramwigarira gufasha naba mu rugamba mu gutanga ibikoresho vya gym byo gukoresha imyimenyerezo isanzwe akaba ari marafasha Sadio Ntibazonkiza mwimisi azoba ameze fit kuri Central Africa ni ku wa gatanu w'indwi zasigaye imisi 6 gusa. Guys, nciye rero mu gihugu ca Espagne Diario Sport yagarutse kuri Erling Haaland tubwira ati hamagara Haaland kabari tubwira yuko Joan Laporta president wa FC Barcelona yatanguye mu by'ukuri kuganiriza Mino Raiola ahagarariye Haaland aho mu by'ukuri Evana agiye gukora ibishoboka vyose akaba ari Haaland amaze imisi yifuzwa n'imigwi nka Manchester City na Real Madrid akaba ari mu vy'ukuri ngo muri mushaka miliyoni zirenga 100 z'amagero akaba ari Diario Sport tubwira ati Joan Laporta iyi deal yagize yiwe agiye gukora ibishoboka vyose mu vy'ukuri azane Erling Haaland naho Diario Sport ivuga mu majambo hari bihabeje gusohoka ubonyene bivuga yuko Haaland yamaze gucagura Real Madrid akaba mumenyesha makuru wa Marca Felix Diaz avuga yuko Haaland ubwo yamaze kuvuga ko yifuza gukina Real Madrid akatubwira ko Mino Raiola agiye gukora ibishoboka vyose amuhe indoto ziwe nyene amutware muri Real Madrid akaba ari kumenyesha makuru abese cyo muri Spain shabigarutse ko mukanya kivuga yuko Haaland yamaze kwemera gusinya muri Real Madrid mwirici ni ibintu biri complicated cyane ni transfer yakavugisha mu vy'ukuri abantu batari bake mw'iyi miss icyo gusabwa no gukora subscribe tukazobandanya tubana tumenye ko nimo biragenda akaba mu vy'ukuri umugabo uyu musore w'imyaka 20 agiye guteza ibibazo bitari bike tunaje ku makuru ya transfer Neymar Junior ngo kongereza no y'imyaka 5 muri Paris Saint-Germain azotuma yikinira gushika mu mwaka w'ibihumbi 2026 nta gisigaye bamaze kumvikana nta nakimenye negisigaye nkuko Fabrizio Romano abivuga. Fabrizio Romano nyine umugabo asanzwe kuri za transfer nk'umukapo wa mbere numero 1 cyavuze uracemera akaba tubwira yuko Real Madrid yikiyoboye urugamba rwo gusinyisha David Alaba yamaze gutangaza yuko aziva muri Bayern Munich mugana tubwira yuko hari amahirwe yuko Cristiano Ronaldo yogaruka muri Real Madrid ariko akaba ataki na kimwe kiravansa nta biganiro ni namajambo araho gusa yo mahirwe ariho. Guys, nchere kwandi makuru bagiye avugwa hirya no hino mu vy'ukuri ku isi akaba Roberto Martinez umumenyereza w'Ubirigi yizera yuko Eden Hazard ngo azoba ari umukinyi wa mbere muri Euro giye gutanga mu kwezi kwa gatandatu mu vy'ukuri naho yagiye aragira imvune muri Real Madrid bikamugora ati ndizere ko uyu mukinyi azokwigeze neza kuruta abandi muri iyi Euro. Rodrigo Goes usatirizi wa Real Madrid ngo yizera yuko Karim Benzema ari umukinyi wa mbere ku isi muri iki nkuko bibwiye FIFA TV aravuga ati umugabo Benzema turamwubaha muri Real Madrid niwe mukinyi wa mbere ku isi atamaze imyaka irenga mu vy'ukuri 7 niyirenga mu vy'ukuri ari hejuru ati niwe mukinyi wa mbere ku isi muri kigiye kuri jewe mugema yandi makuru ka Modric atoye nk'umukinyi w'indwi muri Champions League mu gitsino cyari wo Messi kukinirwa Paris Saint-Germain c'ishuti mwararibonye agace cyatuwe nk'igitsindo ciza cyare yanze yindwi muri Champions League muri kimwe ca kane mugihe kandi mu yandi makuru Roberto Carlos myugaro wa kera wa Real Madrid yagarutse kuri draw ya Real Madrid yatomboye Liverpool atubwira yuko yizera yuko Mohamed Salah mu rukino atazova yishongoye ngo yegere Sergio Ramos mugihe Real Madrid bitanga gutana mu mitwe na Liverpool kubera ivy'amukuru mu 2018 akaba guys mu vy'ukuri abaramwe mu makuru arimo aragenda yavugwa akaba ari muri Champions League murabizi yuko tombora yabaye ku munsi w'ejo inkino zitegekanijwe itariki 6 hamwe n'indwi z'ukwezi kwa kane izo gusubiza itariki 10 na 15 z'ukwezi nyene kwa kane
akaba ari guys ushaze tuje tubandarenza nyine kuri Champions League turaba amajambo imenyesha makuru nandi majambo atari make bagiye barayandika kuri azi yuko draw yabaye ku munsi w'ejo Real Madrid tombora Liverpool mu gihe Chelsea yatomboye Porto, Bayern Munich tombora Paris Saint-Germain mu gihe Manchester City yatomboye Borussia Dortmund. Akaba mu vyukuri ari draw rimiravugisha abantu bashari bake kuva ku munsi w'ejo amajambo ni menshi akaduhere kukimenyesha makuru marika kitubwira kiti uyu mugwi ushaka ibirenzi ati Real Madrid ishaka ikombe cya 14 batubwira yuko mu vyukuri umugwi nyuma yo gutwara ikombe 12 igatwara bitatu yikurikiranya ikabero gutwara ikombe cyayo cya Champions League mu myaka irangiye ngo ishaka ikindi gikombe cya 14 cya Champions League kabitubwira yuko mu vyukuri umugwi witego gukuramo Liverpool igakuramo n'umuguzo wo watsinze hagati ya Chelsea na Porto igatwara Champions League y'umwaka gatabasore w'uyu mugwi ba Zinedine Zidane bariteguye akamarika natubwiye yuko urukino bazukina Liverpool rushobora kutazobera muri Espagne kubera amategeko ya Covid atemerera abantu bave mu Bwongereza kwinjira muri Espagne bikaba rero bishobora gutuma Real Madrid igenda kugwakirira ahande mu kindi gihugu. AS Madrid no yagarutse mu vyukuri kuko urukino tubwira ati iyi ni duel y'abashampion bafise ibikombe 19 vya Champions League ikaba litubwira ati ni urukino rukomeye muri iki kimwe cya kane cya Champions League ati kuko uzohuza imigwi ibihanganye mu iryo higanwa aho yose teranye ko ari ibiri imaze gutwara ibikombe 19 vya Champions League, Liverpool 6 na Real Madrid 13. Ikaba kandi natubwira yuko mu vyukuri AS ko Paris Saint-Germain, Manchester City na Bayern Munich ngo ariyo miguhabwa amahirwe kuzohura na Zinedine Zidane ya Real Madrid ku munsi mu vyukuri kuri finali baramutse bigeje neza ati niyo migwi ihabwa amahirwe kuzohura na Real Madrid niyo biramutse kuyemwa Liverpool. Mundo Deportivo naye mu vyukuri ikatiranya garutse kuyo draw naho baje gusezerwa tubwira ati Sergio Ramos yonge guhura na Mohamed Salah. Akaye Mundo Deportivo yanagarutse no kuri Joan Laporta yamaze gushinga bazomufasha mu gihe gishinga mu vyukuri abazomufasha nyuma yo gutuka kwa president wa FC Barcelona mu gihe kandi Mundo Deportivo garuka ku makuru atezewe n'abantu benshi yamenyeshejwe n'uwahoze ahagarariye Neymar avuga yuko yizera ko Messi na Neymar bazokina hamwe mwizo tugihe gutangura. Ari ni ikintu cyasekeje abantu n'ukuntu Mundo Deportivo yaciye avuga yuko naho bazokina mu mugumwe batazokina mu mugumwe ariko Paris Saint-Germain kuko Messi atiteguye kuva muri FC Barcelona. Akore Mundo Deportivo tubwira ati bazokina hamwe nibakina mu uwo mwaka uza ni Barcelona ati Neymar agiye kugaruka muri Barcelona tayari. Iyo niyo titire baciye bashirako ati Neymar agiye kugaruka muri Barcelona. Mije makuru vyi Catalonia kweri biranyica mugereke tubwira ko Neymar aje kugaruka muri Barcelona. Murabizi yuko Fabrizio Mano batubwira ko agiye kongereza andi masezerano akaba rero cyashingiye kwa amajambo kigwa ko Messi atazova muri Barca nimba rigiziye ko bazokina hamwe Neymar agiye kugaruka muri Barcelona. Nakwambiye The Sun mu gihugu cy'Ubwongereza itubwira ati Haaland aje muri Manchester City atariko mu iki gihe ntaje kubakinira ahubwo aje guhangana nabo abazo urukino Manchester yatomboye Dortmund muri kimwe cya kane gishire ca nyuma. Akaba kandi The Sun itubwira yuko Mourinho birimo biramukomerana muri Tottenham. Daily Express nivyigaruka ko nyine tubwira ati Mourinho mu vyukuri yavuye kuri The Special One yabaye The Silent One ati yacecese nta jambo kivuga ati umugabo mu vyukuri nyuma yo guheba umugwi wa Tottenham akaja gukeza uwamusezeriye muri Europa League wa Dinamo Kiev ati amajambo yamukamanye muri Tottenham nyuma yo gusezerwa muri Europa League agombo watewe remontada. Akaba na mire tubwira ati Jose Mourinho mu vyukuri ati yigize kiragi ari ono mute nyene yafyonze butu ya mute aranumisha amajwi yose mu vyukuri arasohoka ati mu vyukuri umugabo arababaye ati vyarase kavugisha mu vyukuri abakinyi biwe nyuma yo gusezererwa na Dinamo Kiev mutsinze 3-3 agasezerwa muri Europa League. Akaba Corriere dello Sport nayo mu gihugu cy'Ubutaliyani yabigaze tubwira ati Mourinho mu vyukuri birimo biragenda vyanka birimo biramubana ikibazo hariya muri Tottenham. Mgeto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yagarutse kuri Cristiano Ronaldo na Andrea Pirlo tubwira ati aba nibo bagize Juventus. Ikibagarutse no kuri Cristiano Ronaldo nyine yarayatsindiye agashimwe kumukinyi waseze heruka bene 2020 ka Serie A aho rero mu vyukuri umugabo yatuwe n'abakinyi bagenzi biwe nk'umukinyi yigirije neza kubarusha nyine muri rusangi. Akaba ari inshuro ya kabiri agatwaye yikurikiranya kuva ashitse muri Juventus. Akaba yasaje kugatwara inshuro imwe kugira abo umukinyi amaze kugatwara inshuro nyinshi inshuro 3 ahazo banganije n'umukinyi amaze kugatwara nyine ubwa mbere
urumva nawe kazoca ba umukinyi amaze kugatwara inshuro nyinshi. Guys, sinogera haciye mu gihugu ca Tanzania kimenyesha makuru Sport kitubwira kiti Yanga Africans na Simba Sport Club Tanzania ati bakeje Perezida Samia, akaba ari mu vy'ukuri murabizi muri Tanzania ko ku munsi w'ejo batoye mu perezida mushasha, murazi ingorane baheruka guhura nabo zo guhura mu perezida wabo John Pombe Magufuli. Mu vy'ukuri akaba mu vy'ukuri ari cunoma muri Tanzania, akaba ari batoye mu perezida mushasha yaciye arahira yure mu madame nakuba madame Samia, akaba ari we yarahiye bakatubwira yuko Yanga Africans na Simba bagiye mu bantu ba mbere bakeje perezida Samia. Daily News Sport yitubwira ati abantu b'abartiste n'abasportif bose basaye umugisha Magufuli mu vy'ukuri GPM, akora umugabo nyuma rero yo kurazi yuko ari kibazo muri Tanzania nyene bapfishije perezida wabo John Pombe Magufuli ku myaka 31 y'amavuko. Murabizi birimo biraba ndaza abantu benshi mwarabimenye. Akaba Daily News Sport natubwira ko FIFA na CAF nabo bunamiye John Pombe Magufuli mu vy'ukuri nyuma yo kwitaba Imana. Akaba nemenyesha makuru byose bitandukanye mu gihugu ca Tanzania, atayindi nkuru mu vy'ukuri vyagarutse ko murabizi karakaba mu vy'ukuri muri South Africa, muri Afrika nyene muri rusangi. Turazi yuko mu vy'ukuri ari ukwihangana nyuma yo guhura mu vy'ukuri nico kibazo cyo gutakaza cyangwa cyo gufisha umulideri wa Afrika John Pombe Magufuli. Ariko guys, nayo maze kusinogera ntaciye kuri champion akaba abatanzania naho bari mu kababaro baragarutse kuri stadion bazonkiza. Rero uyu mugabo yo kwigeza neza akaba garutse muri entraînement, akaba champion tubwira ati stadion bazonkiza yagarutse ku buryo buri officiel, ati yagarutse ku kazi ku buryo buri official. Akaba bavuga ati yagarutse mu myimenyerezo, akaba mu fikira makuru meza ku bafana ba Yanga Africans bagiye kubona stadion bazonkisa nabo bari bamaze ukwezi batabona. Kare bavuga ati azoheza gukorera igihugu camwibarutse aceza ntatwe kudukorera nta kabuza. Guys, mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza, Imana baho mugisha, mugire weekend nziza, murakoze.